mu buto bwiwe ndamwibuka cyane ingene twakina yarakunda kungwanirira cyane abantu barankiritika bakavuga ngo nimumureke ni byinshi nomwibukirako ndahibuka hari akayira keza si nkaka korutire y'amasederi akase neza ngaha turi n'inzu ya Mwambutsa-Kate ariwe se wa Rwagasore na se wanje na Ntare na Regine yongene habaye habimugwa ikindi cariho hariho amasara abiri ngaha no ngaha nabutse muri 31 n'abavuka 32 twese twavukiye Muramvya twahuriye mu bukeyi bwa mbere dutanguye ishuri kubabikira yari yifashe nk'umwana w'umurundi asanzwe mugabo yari yambaye neza kuturusha yari yambaye ibirato vyiza n'ibutura nziza n'amaburetere meza twebwe twambaye akabutura gatoya n'agashimizi kawe baguhaye nawe wenyene hariya hari igikoni niho batekera ndibuka iyi ngazi ingene naho ndayikinirako tukashunguruka muke hari ababikira bakara barafise mbere idundu pulaye ikizu kinini yakibamwo inkoko za rusake nini umwana agize ikintu bashaka kumuhana bamushira muri iyo dundu na Rwagasore rero nawe yagiye muri iyo dundu nyene Rwagasore baramugiriye nabi cane abapadiri bamukubita ikani na Momperi yari yabahaye agakoni ngo niyagira nabi muramukubita yashaka kumuguru aba umugabo iyo ndo yose Rwagasore nivyo nakubwiye ni se yamureze neza icyumba cya Rwagasore cari yagiye mu kiruhuko yarazaniye impuzu abana bagenzi biwe yarasaba se wiwe ati hariho umwana atafise impuzu uramumpa ndamushira yamye afise urukundo kuva ari hasi kuko umuzungu yarakubwira ngo makake kuca umurundi wese ari kuca ari karakora yari makake hariho bijya byo gutwara ngo ibintu by'iposho ibomani ibyo byose byagenda kugukandamiza abantu kuko hari abantu bitwa barongozi umurongozi aja kigisha ati ejo ni gutwara iposho ibomani ujya tabirose yaca kubitwa ikimo nta murundi numwe yarafise commerce nta murundi numwe yagira importation cyangwa exportation nta murundi numwe yoshoboye kugira ngo ade gusaba agafaranga muri banki byari interebye ufatire mbere mu gihumbi kimwe n'amajana 925 ababiri bamaze gushika ngaha mu mwaka ndakubariye barahinduye ibintu byinshi cyane mu byerekeye intwaro ku buryo umwami yacitse umuntu muto cyangwa mugize umuntu muto cyane urumva yavuye ngaha acagenda muri groupe scolaire d'Astrid aho yizera heza section administrative ko yajamwe abana bakanwa n'abatware gusa ico gihe Rwagasore yiga ya Strida yari kumwe n'abandi b'abanyarwanda
yari kumwe n'abandi barundi bitegura kuzohava bafata igihugu mu ntoki ivyiyumviro vyaratembera. Uribuka mbere n'igihe Rwagasore agiye kwigira mu Bubiligi yagiye mu 52. Icifuzo canje ca mbere no kumenya vyinshi byari bikenewe rero ko mva mu Burundi ndiko ndagendagenda ndaba amahinguriro atandukanye. Muri make nifuza kumenya ivyogirira akamaro Burundi mu minsi iri imbere. Ko 56 ho namumenyeye mu Bubiligi naragiye kuraba donka aho yagira amashuri twaragiye kumva ku ma conference myinshi yarambye ati hari ama club hari aba conferencier bamba bava mu France hari amajambo abantu baza kuvuga ivya independence y'ibihugu hari abantu baje kuvuga ingene iterambere ry'igihugu rimera ntugenda utabiravye hari abazungu baserukira abirabure hari abirabure baseruka hariya baja muri ntuze muri parlement za hariya kandi bose bavuga independence. yazanye ivyiyumviro byo kubaka Burundi yaravuze ivyiyumviro ko agomba ko Burundi kwikukira nicyo cyabuza ubaka Buraya sanzi abantu bakinnye akagomba kubatera imbere acatanga kugirisha ama cooperative mu masheferi yose ubwa mbere hadandaza abagreki n'abarabu nta Murundi yadandaza byose bashorera abahini n'abarabu Rwagasore rero we yagomba ko abarundi nabo bamenya kudandaza ikawa yose bashorera kasi abarundi umugabo Rwagasore yagira ati namwe muzoza murayigura muheze mushure muronka iwaye. Mirerekano Paul nawe n'umuntu yashikira abanyagihugu cyane sinzi uciye nkarye Bugara murabona imboga zihagurishwa zirya ni Mirerekano yigishije abanyagihugu baharya Bugarama kurima imboga kugira bave mu bukene. Mirerekano nawe yari yaritangiye abanyagihugu arico gituma yafashije cyane umuganwa Rudoviko Rwagasore. Koperative ya Rwagasore ntiyamaze igihe na gatoya kuko urumva we yazanye intuza abazungu bafasha muri izo koperative. Abo bazungu rero nabo kandi nibo banayisha kuko bawe baciye bigira mu byabo. Novuga nti abarundi ubwabo washaka nta nyungu nyinshi y'amafaranga yababo babonye muga biciza nuko Rwagasore ufatiye kuri ama koperative yarashoboye kumonta yashoboye gushiraho ico twokwita ideologie politique arongera agira naramenyana n'abantu baramwizigira inasize populaire yatumye vraiment yatumye n'ukuri umugambwe wiwe ucuje imbere. Bavyakira nabi cyane n'abashingantahe b'umuryango abo onkre baki baramubujije ubwo bwoko nta na rimwe babusabamo ko kandi ukaramu kumutwaye ntuzoba umwami urazi icyo yabishuye mbega ninde yababwiye ko ushaka kuba umwami gutyo nyine bagira mariage. arandikira ibaruwa rezida
amusaba yuko yokwemera tukagira umugambwe Unité pour le Progrès National, donc iprona abadasigana. Ivyo Rezidarate baravyemera, vyemeye rero turatangura kugira propagande. Ule mlango tulifunga, ule mlango wakati tulifunga. Ndoro Gasore alikuwa anapita kule tuliweka mlango tukageuzia, lakini hapo palikuwa mire. Buyenzi niyo hari biro bikuru bya iprona mu Burundi buzima, kwa Sarumu Bicuka kuri irya gorofa. Mu Burundi nta na hamwe yasize, nta na hamwe yasize. Naho bamubwira ngo urya ni shefu yanga iprona yajyayo, yahura n'utwana dutoya akatugarika intoki zitatu. Imana umwami uburundi. Nshinze iprona kugira ngo Uburundi bwikukire, twese twikukira, abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa, umwami n'abandi bose baba ngaha. Nta kindi yagomba kuba umudasigana nk'abandi, akaba ari we yawutanguje kandi akaba ari we awuha amategeko. Ku by'ukuri nta nkeka umugambwe wa Rwagasore w'iprona ni Rwagasore, nta nkeka n'imwe ihari. Gusa Rwagasore yabona kure, yagira ati jewe ndi conseiller general, jewe nabagira inama. Naho kugira ngo baramujanye kugira ngo nduze ngo bamuhaye akazi, bambwiye ati ngo tembera mu gihugu ngo umwana w'umwami. Ico cari iki? Cari cyumviro gikomeye cyane cyo kumubuza gukora politike. Hari uwo yaranamubwiye, yambwiye ati Rwagasore nate politike, mugabo ayitaye twebwe tuzomuha un fonds belge agire développement, abantu bateye imbere baronka amafaranga n'ibindi, mugabo mubuze kugira politique. Rwagasore possédait un sens politique et un charisme extraordinaire. Et il avait réussi à créer autour de lui, principalement parmi les jeunes et les femmes, une équipe de dévoués fanatiques. Pour tenir des réunions interdites, pour imprimer et distribuer des tracts, beaucoup d'entre eux prenaient incontestablement des risques, mais ils le faisaient joyeusement, rassurés d'ailleurs par l'extrême faiblesse de notre action répressive, faiblesse dont ils se moquaient. Bagenzanje nanje twifuza kwikukira bidatevye, ntihagire utwiyumvira uko tutari. Dushaka ko mumenya wo muhanganye, tugomba ko ubutegetsi bw'ababirigi werekana ko bushikiye ivyifuzo vyacu, mu gihe bamwe mu bakozi babwo ikikamukiza kujyanisha Abarundi. Waciye bagira umugambwe witwa PDC, Parti démocrate chrétien, pour combattre les prona. Waratubereye nabi gatoya. Iprona ya Rwagasore yashaka ukwikukira kudatevye mu mwanya mwiza. Ariko abapedese kubera bacudise n'ababirigi bavuga bati twebwe ntitwihuta izozirizo biraza. Urumva rero ko ivyo Abarundi benshi batavyifuza. Warurongowe n'abahungu babaranyanka, baranyanka rero mu baganwa batwaye mu Burundi, n'umwe mu baganwa b'u Burundi yakundwa n'ababirigi cyane. La création d'un parti Baranyanka, avec l'excellent attelage Biroli Tindendereza,
constituait la meilleure, sinon la seule possibilité de faire échec à Rwagasore. N'umuntu yaratonye cyane mu babirigi. Nico gituma n'abahungu biwe urabona baciye bakurikira iyo ragi. Yaratonye cyane kuko bagishika ababirigi bavuga yuko ari umuzungu w'umwirabure, ko ivyumviro vyiwe ari vyiza cyane. Ari naco gituma n'umugambwe w'abahungu biwe ababirigi barawufasha n'uburyo barawuha uburyo iyindi migambo itaronka. Le Parti démocrate chrétien, c'est un parti qui naît effectivement de la famille Baranyanka. Une des manières de voir les choses, c'est de dire mais pourquoi ils étaient amis, Biroli et lui, et que tout d'un coup, ils créent des partis qui sont disjoints. Bapfa ubutegetsi. Niyo abantu baba bakundana, ubutegetsi buratandukanya abantu. Birazwi, si vyabo bonyene, imbere yabo vyarabaye, none umunsi birahari, nejo bizoba. Ariko hariho n'inguvu ziri hejuru yavyo, ziri hejuru y'u Burundi, kuri yuko muri ico gihe nk'uko vyibuka hariho ingwano hagati y'intara zagwanira ivyo bita capitalisme, hakaba n'izindi zigwanira communisme, vyahurira muri Afrika muri ico gihe. C'était donc son propre cousin, Joseph Biroli, celui-même avec qui il habitait à Bruxelles pendant ses études, qui devient maintenant son adversaire sur la scène politique. Deux personnalités de sang royal qui commencent à s'affronter. La première bataille électorale burundaise commence. twatuma abanyagihugu nyene mugabo tukababwira tuti ntimubivuge icese ku muranga abantu babona muze muravugana buhoro buhoro harya mu mihani wanyu. Twakora mu ijoro nuko ku mutaga tugodotse twacu tugenda tukaryama saa moya twacu tugenda mu bantu. Hanyuma rero gihe nico nagiye kumuraba ntuze i Bururi tumusangaho turi kumwe n'abandi batatu. Twebwe twagiye dushavuye tubabaye cyane, mugabo we twamusanze ngaho niwe yaduhumurije. Intsinzi yanje rero nukwereka abarundi ko ntari uko babirigi banyiyumvira. Ndibuka yuko twakuranwa n'umwamikazi wiwe yamara indwi imwe ari i Bururi nanje nkasubirayo nta n'umukozi bari bamuhaye hewe. Le résultat de notre coup d'arrêt fut qu'aux élections communales, l'UPRONA décapité n'obtint que 19% des suffrages. Alors bien entendu, ces élections, elles sont, on les dirait à l'heure actuelle, non transparentes, non équitables. Enfin voilà, c'est des élections qui sont biaisées dès le début. C'est lui, Valentin Bankumuhari, qui était à la tête de la délégation burundaise qui est allée à New York pour contester les résultats des élections communales. Comme j'étais impressionné par ces photos, et leur histoire a été entendue, parce que les Nations Unies envoient une mission de supervision pour les élections législatives de 1961. Les commissaires des Nations Unies, bon, je cite Gassou notamment, donne quand même, il y a quand même un échange d'idées sur comment gérer les foules et comment mener des meetings appropriés et efficaces. Il y a une espèce de, oui, de passation d'expérience, etc. Et il y a clairement une commission des Nations Unies au Rwanda-Urundi qui est en faveur de l'UPRONA. Rwagasore yagerageje guca hose aho bamupfunguriye bamukuriye i Bururi. Yagerageje guca hose mugabo aciye ngaha akahasiga nka wewe kurya Yezu yahora yigisha akashika ngaha turakomeza kumwe kwa Saint Paul yahora ati mwebwe muragumiza ngazo ndabandikira mumbwire. Abarundi ni murwanye akarenganya, intwaro y'akarenganya. Abarundi ni mwumvikane mubane, mukundane.
tubone ko twogera ku ntahe yo kwikukira. Rwagasore yavugana na bose adatoranije imigambwe runaka, cyane cyane yaragwanya ibyo gukumira abantu kubera ubwoko bwabo. Rwagasore we yashaka kwereka ko umurundi ari umurundi. Icibonekeza Uburundi burafise ingorane, iyo nayo ni abanyarucari. Abo nabo nta bwoko bagira, arabaganwa, abahutu, abatutsi canke abatwa. Ico bahuriyeko nuko ari abantu batunzwe n'ibikorwa vyabo, nta vyinshi bazi. Abandi n'abantu bikeneye. Reka rero tubaka aryo ko kwiteza imbere bose, tuzoba dufashije Burundi. Tikiya Rwagasore kwari kwiganzura abazungu, ati twemera yuko abantu baza barakubitwa imoko bari gusa abana n'abagore babona. Ati byo tuvyiyamiriza. Abantu rero baramukurikira. Rwagasore amaze kubivuga mu banyamigambwe bose yari yavuze ati ndashake province bagire nofiske umugore umwe asohoka atorwa. Hamajewe rero Bujumbura nditoza narasabye uruhusha umugabo arankundira anjigira puisque yari kumwe na Rwagasore mu vyo bakorana mu vyiyumviro ntiyanyangiye nditoza comme député ahi Bujumbura. Niyumvira ko Burundi butegerezwa gushika ku ntahe yo kwikukira. Nimudufashe kuyishikira hako yozi barwanya. Amakosa akomeye kandi yakoranye ubujuju yarabaye muri iki gihugu, ariko ndizigiye ko tutabuze vyose. Haracariho rero akaryo ko gusanura ibisigaye. Ku munsi w'amatora inigitega twatoreye ahitwe Rutagama. Abantu twaragiye gutora turi beshi, ushitseyo nk'iki gihe na saa 9 yaragera utarashikira kubera abantu bari beshi. Hariho umugundano mugabo tukagumako abanyagihugu bose twabyakiye neza kara kanyamuneza. Murarangije gutora, muratoreye mu Burundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Burundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Rwagasore iyo biravye mu majambo yavuze yakiriye nsinzi mu kwiyorosha cyane, mu kwicisha bugufi. Uwo yavuze ati ntihatsinze iprona, ntihatsinze jewe, hatsinze Burundi. Uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe, Uburundi burabakeneye bose. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Rwagasore ashinze leta ubwa mbere abantu bayibonye neza rwose, kuko uravye witegereje irya leta usanga yashizemwo abahutu b'incabwenge kandi bafise akamaro bangana n'abatutsi b'ico gihe. Umugambwe wa PDC wa Parti Démocrate Chrétien wari usigikiwe cyane cyane n'abahungu b'abaranyanka Ndidendereza na Birori, warabuze muri ayo matora, arico vyabateye ishavu. Urumva atavuga rumwe nawe nibisanzwe ko bavyakira uguta, ariko bashaka kuvuga ati ntibyagenze neza bene ivyo. Afite batavyakiriye neza cane cane n'abazungu.
agasigati kiwe kaguma ku munwa nama ndabivuga niko kumwivugisha ko nti nasonesheje impuzu z'abana mpamvaga nje ko abo nyene nze kubagomborera amvuga ipaki c'amafaranga arakinterera ngo wiyumvira ko nzo komanda yaguha Samuel umugore atijya kurabaho boba bari ngira kuri Stavros ntaburiho kuko nani Pagidasi ntabariho Hotel Central ntabariyo ndagenda no kuri Kokonite yayindi kwitanganika hanyuma mbonye amavatiri ari imbere menye ko riho bari nanjye ndagenda ndamuramutsa ati namaki ni umwamikazi yarabajije aho ati jya mu bandi bashoferi njya mu bandi bashoferi bicaye ba guverinoma nyine ubwo haza ivatiri ya Ford station wago model 58 havuyemo isasi bamurasha ubwo ivatiri kiriruka bakubiswe n'inkuba nyine baburiyo bavujyanye kuko amatara yarazimye muri hoteli byarabaye mbonye ko ari we njafata ivatiri njya kubwira nyina ku ofisi ndakumanga ku rugi aturinde ni Joseph aciyavuga ati yo barampekuye ati barampekuye banciye umugongo nagize shoke sinubwira nataye ubwenge nukuri twaciye tugenda turirukanga kuri klinike bavuga ati baramujanye kuri klinike duhanirayo n'umwamikazi mama wiwe nibuka ko yakubise ikofe harwa yaramukubise ikofe imbere y'aba parakomando batonze umurongo ati uranyicira ukongera kwaza kuntwenga kunkura ku muvyimba Jesse Jenny mbona ataye ubwenge aho papa nawe yagumye mu buriri panda une semaine umubyeyi wiwe mama wewe urabyumva nawe niko ndabyumva ko abantu bose babuze inibundi twese twarabuze mugabo urupfu nkuru si kimwe nk'urundi kuko yarazi ko agiye gupfa yameze nk'uwashaka gupfira igihugu ciwe n'abarundi jewe navyumvise mwire umuntu uze mu maradiyo n'abamenye amateka hanyuma rero naciye mbona yuko iyo bagomba kubijana naciye mbona yuko nanone atankeka abazofata bakuru banje nivyo bitangaje cyane kubona wa gasore yaciye yicwa na bene baranyanga ekando ne yuko baranyanga nawe yari muri famille royale n'ubwankanye rero bumwe budasanzwe cyo gitumubona n'ubu mu Burundi baguma bicana bamana umwe araronka ndashaka yuko undi aronka shagira ngo ndamukureho ndonke kijya giti niko byabaye rero kuri ijya famille kuko bari bamwe mu byukuri ntibari kubwizwa kumwica ahubwo bari gukorera hamwe amaziko no kuvuga abantu babaye hari epfo kutaganika bakabahe hose iyo misozi yose baramanutse abantu bose baraje bose baduka n'amaguru buke baherekeza ikiziga
murumva hacere nk'ubu ngaha wamengo uko ari uko nyine abagore baba bino Bujumbura bose bambaye ibyirabura no Rwagasore yarababaje Uburundi yarababaje abantu igihe bamuhamba nyine inzoka zaraje zirarobanura zirya abazungu Abarundi nta n'umwe ngira ngo zabarya kubera arya amarashi. Abagore kuva apfuye nibo biyokipa kwantretena tombe yiwe kwantretena harya hose hambwe nibo baharo gratuitement ntibahembwa babigira ku rukundo baramukunda cyane bagenda bakategura neza bakama bahasharije bahafashe neza baramukunda kandi baramwimva ko nawe yarabiyumvamo yarabafashe umva yarabateje imbere yarabahaye izina ntibari bakiri mu gifuri. Kajojishe niba avuga ati ngiye gupfa kandi akwiye gupfa mugabo reka mpe mvutse tuzana kaseti zangwa n'umuzungu yitwa Brero haraheza aravuga amazina aravuga na haru yarabivuze rwose cyo gituma yagiye yasabye ikigongwe ati genda akwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no sabe ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku Barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugire iki mutoya yuko nguye kwicubye mwana w'umwami byavuye n'abantu bantumye ku rubanza n'ufise ingene barubaza wacubona yuko hari kintu kindi wacubona ko hari kindi waribona ngo kuyo muntu nawe yarakwiye kubazwa ikintu mugabo abantu benshi bavyubahuka ni kuvuga urwo rubanza tuyita urubanza Bergo Belge uwo buryo nyenda kubwiye yaravuze neza cyane ati abamwishe wamwishe n'uyu mugabo inama yagizwe n'aba nico gituma bose yari yabasavye ntuze urubanza rwo gupfa bose mugabo bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grande instance bakondana gusa umwe gusa bakondana gusa uyamurasha anezerewe mugabo twanezerewe tubabaye ukunezerwa kubabaye ntikuboneka cyane. Mubona amasanamu yo kuri independence umubyeyi we umwamikazi na papa wiwe ngene bari bameze mwaca mubona ko bababaye baneze n'abarundi bari baneze bo ntibari baneze kuko bafe sinzi kunezerwa no kuba ngene umuntu yo bifatanye kuko wari karavuga ijambo ni Rwagasore yari kurivuga yapfiriye igihumbi kimwe na mirongo itandatu na kabiri harabaye urubanza rw'abishe Rwagasore ico gihe mu mburano zabaye urwandiko ndarufise mu mburano zabaye baragaruka cyane kuri responsabilité de la tutelle nta tohozwa ryigeze rigirwa ngo rishike kuri iyo ntumbero mbere nta n'urubanza rwaciwe nico gituma rero bigoye ku muntu avyemeza cyane ngo abihakane bisaba amatohoza. Twari tubizi yuko barinda abari mu munyororo barinda gupfa ibyo twari tubizi kuva kera kuko no mu rubanza rwa mbere aho bacira urubanza rwo gupfa Kajojishe gusa warumva ko abantu bagira ngo nabarya ngo mbega barya bo gituma batabisha ni kuki baciye banyongwa le 15 janvier 1963 tubona banyongewe haje Gitega baburiza umwe hariho imeza babanza kuburizako hama rero bashizemwo akagozi puko agaca basunura aka kameza iyi meza yarahagaze ko rero ihenutse aca atangura kwenena
avuga ati mwese muzonkurikira ndashaka ko abarundi na bene bose bamenya yuko abana babo na bene bafise inzira kugira ngo bazomere gutya ayi. Rwagasore ni ntibagirwa ku barundi bose ubiravye kubera ko niwe yazanye independence. Erega tutaronka independence niwe twari gukora iki? Niwe muntu ubu rusigaranye naho yasandavye abarundi benshi bahurirako. Nta muntu ndumva mbere turabone ko intwaro zigenda zihindagurika. Yego twaragize injyane twaja mu izo injyane z'ubuhutu n'ubututsi. Mugabo nta muntu arigera abona igihe ubutegetsi buje uvuga ngo jewe uwo mugabo nitumuzi. Canye ngo ubone umuntu avuga ati mbere turakeneye no ko n'injyamo zewe tuyihindura. Ndi kumwe nawe ndakubwiye ko amafoto yose ari hose iwanje no mu modoka yaza kurara turaganira iyo ndamushaka ifa ndiko ndaraba ifoto yiwe ndaraba kamubaza mbe ukituma wagiye ni kuki wewe ivyo vyaraheze. Abashavuye barashavuye, ababuze twarabuze. Harageze yuko tugerageza kubiraba rero hamwe n'umutima rugabo n'umutima w'urukundo kugira ngo twoze imitima n'ibihugu byacu kugira ngo bibashe kuronka imigenderanire myiza kandi yo gusoneranirana ari uko twumvikanye kuri ico kibazo.